yabaye cyamuzanye ngaruka kubera ubunebwe. Ijya jambo narati Imana yakubwira ngo ko wagize ubunebwe ntuje ku rugamba inkota izokwama mu muryango wawe. Ko wagize ubunebwe ntuje ku rugamba inkota izokwama mu muryango wawe. Absalomu aricana abo bavukana baricana bizana inyendamuvano y'abayuda. Ijya jenoside nirika jambo ryavuzwe ku bwoko bw'Abisirayeli. Inkota igihugu gihura n'ingorane kubera ijambo rya Dawidi, kubera ubunebwe bwa Dawidi. Abisirayeli barapfa, itirera cyarahaguruka ashyiraho impamvu, ashyiraho motifu, haba jenoside ikomeye hafi miliyoni 9 kubera ingaruka y'ubunebwe bwa Dawidi. Uragomba ko abana bawe batera imbere, uragomba ko umuryango wawe utera imbere, uragomba ko igihugu gitera imbere. Hagarika ubunebwe, fata umwanya wo gusenga, wongeresha uburyo gusenga no mu buryo bufatika no mu buryo bw'umubiri. Igihe uzogira ubunebwe uzotera imbere, igihe uzogira ubunebwe amashuri ntazotera imbere, igihe uzogira ubunebwe urutandazwa ntibuzotera imbere, igihe uzogira ubunebwe uburimyi ntibuzotera imbere. Yesu adufashe. Irambwira ngo ndi nyuma y'ishambo ryawe ndarihekeresha ibitangara, nzohezagira amaboko y'ibiganza byawe kuri binebwe wa mukobwa we. Kubera iki ufise ubunebwe? Imana yaguhaye amagara, Imana yaguhaye ingufu, Imana yaguhaye umwanya wo gusenga, Imana yaguhaye umwanya wo kwihana, Imana yaguhaye umwanya wo kumva icyo Imana ivuga. Ariko ubunebwe buriko burakuzanira ingaruka. Imana ikubwira gusenga ugasenga amasengesho nk'ayandi y'abamaraya. Imana ikubwira gusenga ugasenga amasengesho y'abantu bagwaye. Mu mashuka abantu bagwaye kubera atamagara bafise. Na hano hari abantu basengera mu mashuka, baheza kujya bahejeje kujya bakacaja ku gitanda bagatangura guhitina kaca yifuka ishuka. Mwami Yesu urakoze ndagushimiye. Ahari mu ishuka rero yifuka ishuka urakoze. Haleluya. Uze kumvugama rero urakoze. Ego mwami urakoze. Aha shetani tangira ko ushobotse yego mana. Haleluya. Iko sengesho tokuina badaimo, iko sengesho yobukiza, iko isengesho yomushuka. Na hano ndabona abari sengera mwishuka nishuka. Abantu abakozi b'Imana basengera mu mashuka, abantu abasenzi basengera mu ishuka. Bana yaje muri kwasenga mu ishuka. Biblia tukiye ngo mutwara byarwanishwa byose, mwambara ibigwanishwa byo kurwana kugira ntimutsindwe n'ubukunge bw'abamugwaniza. Wishitse mu ishuka, ivyo bigwanishwa ishuka bakubwiye ngo ni kigwanishwa ishuka. Ahubwo ico ishuka ni kigwanishwa cya shetani, kiguhitiro cyane, kiguha umunyenga w'agatiro. Hanyuma wari kuravuga ngo Mana yo mu ijuru, ukacutangura kuvuga ngo Mana y'ibidambi. Uri mishuka icyo byamutwara, uri mishuka. Mani tubabarire cyane. Uri mishuka ukurumu ubugari ku munwa, icyayi ku munwa, amafiriti ku munwa, rimwe kabiri wishuka. Ariko mu mwanya nibaza wishuka ucuza muri telefone, WhatsApp ucuza mu matelefone, kuri Facebook, hajya kuri televiziyo. Uramara umwanya amaso we yake televiziyo, uri mu mafilime, uri mu masinema, uri mu makuru, uri kurahamagara abantu, itiro rikagufatiraho ukava uja mu mashuka. Hamani ufise wo guhangana na shetani, hamani ufise wo guhangana n'Imana. Uzokamuza pastor erega ndagwaye, pastor erega natere, pastor uzoterwa nyene, uzoterwa. Ariko pastor uzomutelefona n'umubone ucutangura kuvuga ngo pastor ntawe wari birashoboka. Ariko utosanga nanje ndiko ndasenga sinakwitabe, wibaza binatangura kuvugana n'Imana tonze ta telefone y'umuntu, nzobanza kwitaba yo mwijuru. Warukwiye nawe kwambara imbaraga inkomezi zo gusenga. Haleluya. Haleluya. Ariko uzomamagara nkavugira ngo nta mwanya bitewe n'ibindi nzoba ndiko ndakora. Kubera iki?
ubwambere hariho icyaha ariko ari ingaruka nayo iva mu busambanyi. Niwasambana inshuro 10 uzoba ufise abadayimoni 10 batandukanye badasa, kandi winjije mu buzima bwawe, winjije mu muryango wawe, winjije no mu bana bawe, abadayimoni badasa. Ituro ya mbere uzosambana uzosanga winjije umudayimoni azana ubushuhe bw'ubusazi muri wewe wame watanguye gusambana wumva atakindi kikunezereza atagusambanyuza. Wano umudayimoni ajejwe gusuka ubushuhe mu bantu, hamwe wumva udasambanye umenga wosara ubushuhe dayimoni ubushuhe bw'ubusazi. Sinagutumye ibintu uzokora, ariko mu bantu bamaze kubikora, igihe uzobona sinema y'ubusambanyi ukayiraba uyu mwana ngomba ngubari, ushobora kubona umuntu ariko arasambana hagi murabishije amaso bigahera ku munsi umwe, ariko igihe uzobona video y'ubusambanyi arashobora guhera indwi nawe uri mwibarabara, nawe uryamye ubwo nyene ucubibona ingene byamye biba. Nivyo sivyo? Nawe uri mwibarabara uca impemu ikikujana muri ya sinema, ugere turaba Bibiliya, impemu ikingarukana ya sinema y'ubusambanyi, wafukama musenge iyo mpemu y'umwijima ikacizana ya video y'ubusambanyi. Wacha muri korale iyo mpemu ikacizana sinema y'ubusambanyi. Wabana umukobwa ari gusarika aragenda, uwo mwanya nyene ukacubona ya sinema y'ubusambanyi. Si kweli hiyo? Bobi bezi nini? Ni ya mpemu bajya bakora agama sinema cyangwa agama video, baba bafise ubundi bushobozi bw'abadayimoni bakorana kugira umuntu wese azobiraba acaba imbohe yabo basambanyi, kugira ngo bibatanzore bibakoreremo ku buryo umuntu wese abiraba umubiri wiwe wose ucumusuka mu busambanyi. Cyo gituma turabazijya video no kwiyicumbira kandi usambanyi rimwe rero habaje iyo mpemu y'ubusazi, usuye gusambana n'uwundi hataza daimoni akutarisha muri wewe, mwena bakuvugishije nishavu gusa, ubonye madamu wawe nishavu gusa, umumuzinutwe nusubira kumva umunezero, haba haje nishavu gusa. Hari daimoni agira kabiri muwo muzosambana azozana ishavu. Cyo gituma abantu benshi bagiye bakora ibihe by'ubusambanyi ni gake babohoka kugira ngo urugero rwiza, iyo batagize umwete wo kwegera Imana cyane baba bafise ibintu kanaka impemu yabateyemo. Impemu y'ubugararishi tutangura kwanga umugabo, tangura kwanga umuryango, tangura kwanga ibintu byose, amafaranga yariyo yose wumva boroba umukobwa mwiza, umuhungu mwiza, abantu abaribo bose, ubugararishi buba bwandutse. Nukuvuga ni wasambana n'abantu 200, abadayimoni 200 bazoba bamaze gufata ubuzima bwawe bwose. Kugira ubasore n'urugamba rusaba intererano. Fata umwanya, ufata umwanya. Cyo gituma kenshi na kenshi abantu babaye mu busambanyi iminsi miremire bakenera kwitanga cyane, bakaba hafi y'Imana, bakaba hafi y'abakozi b'Imana, kuko iminsi yose zakamera n'abadayimoni baguma bagomba kubasubiza inyuma muri bya bindi. Ibitero bizokwama biza cyane mu muryango wawe no mu bagenzi bawe n'abana bawe n'abagukomokako bose, warugura imiryango, waragiranye amatonda, amasezerano n'amaraso bayatanze. Iyo barabya muri shimere, muri bakoresheje telekomande y'ubuzima bwabo, basanga hari igice cya kangahe cy'ubuzima bwawe kiri kwa shetani kubera iki watanze amaraso yawe. Turakeneye umwete kugira ngo twonone ibintu byose abadayimoni badutwaye cyangwa ubuzima bwacu batwaye, kugira ngo haleluya.
ubuzima bwawe bugaruze usubize mu bumana bwawe ugira umwete wisengera ryasengesho bitavuga kwiruka n'akadayimoni kakivuka